Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane kubiriko biravugwa mu gisata ca politike. Ku munsi wejo nibwo hatangajwe abashikiranganji bashasha ba leta y'u Burundi. Leta nkuko natanguye mbivuga mu makuru yabanje irongowe na Nestor ntaho ntuye. Abandi bati abaraye bavuye muri leta nibo bahora batambira President Varisto Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe mu bikorane, none ubu ntibakire kuriwe kubikora. Abashikiranganji 11 bo muri leta Gervase Ndirakobuca bose baraye bakuwe barasubirizwa. Bamwe bari baherutse gutorwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Benshi bakavuga ko leta iheze ari leta yananiwe, isize abarundi mu bibazo vy'ubukene, ikena ry'igitoro, ikena ry'amafaranga mva makungu, iduga ridasanzwe ry'ibiciro n'ibindi bibazo bitandukanye. Nako kandi bavuga ko iyi leta iheze isize akarenganyo katagira izina. Indiri z'abantu bavundiye mu busho bw'iperereza, abajeje umunyororo batare kugwa, inzira karengane nyinshi cyane zifungiwe ubusa n'ibindi. Ni leta kandi ngo yanyuruje abantu batari bake barabugwa irengero. Ni leta igiye yivye amatora ku rugero rutari bwigere rubaho mu Burundi, ngo mbese ni leta isize umwiheburo. Imbere ko tubagaruka ko reka dutangurire kuri aka gakuru gato cyane. Ati umunsi umwe navuye ku ishure sanga muhira abantu benshi cyane batigita bacana ko telefone yagumye ihamagara umwanya wose, mbona badushireho imbombo dutora uko dushatse. Mbaza mama nti ibi bintu ni ibiki? Nabaranyishura nti mwana so yabaye umushikiranganje wa mbere. Uti uwundi munsi navuye ku ishure nyene shise muhira nsanga nagacerere umengo wapfuye umuntu. Data yari yicaye wenyine atavuga, nta telefone yavuga, za mbombo mbona ntazo, nta bantu nabona. Ndabaza mama nti habaye iki? Nabaranyishura ati mwana so ntakira umushikiranganje wa mbere. Aya ni amajambo ya Jean-Louis Debré, umuhungu wa Michel Debré yahoze ari umushikiranganje wa mbere mu Bufaransa. Umushikiranganje wa mbere agira gatatu wa Varisto Ndayishimiye yarahiye ku munsi wejo uheze. Varisto Ndayishimiye yafashe ifoto iruhande yiwe nkuko yabikoze ku igenekerezo y'indwi kwezi kw'icenda umwaka wa 2022 iruhande ya Gervase Ndirakobuca, nkuko kandi nabyo yabikoze ku igenekerezo ya 2024 ruhesha umwaka wa 2022 iruhande ya Arengiyome Bunyoni. Uti kwinjira mu butegetsi biraryoshe ariko birangira n'ingoga. Ujerwa amabanga hambaye kwa mayibuka ko aho yicaye hahoza abandi kandi kejo ahazicara abandi, maze agaca bugufi agakorera neza umunyagihugu umuto muto. Gervase Ndirakobuca yahora ari umushikiranganje wa mbere, nawe yaratowe kurongora inama nkenguzamateka. Ni umushikiranganje wa mbere atigeze yoroherwa na gato. Yabohewe amaboko imugongo n'urugo rwa President Ndayishimiye, ajanye imyidogo myinshi ndetse akabara nubahuse kuvugira mu nama nshinga amateka k'ibibazo bimwe atari we abibazwa. Nta nguvu na nkeyi yarafise ku bashikiranganje biwe. Martin Niteretse yari umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ashobora kuba ari we mushikiranganje yankwa kurusha bose mu gihugu. Uyaranzwe n'imvugo zo guhuruduka, asize amajambo ashobora kuzomwomako ubuzima bwose. Yipfuza ko abigeme batwaye inda bazohora bakubitwa gushika bavuze uwazibateye. Yipfuza ko abana batazwi base badasubira kwandikwa muri etat civile. Uyu kandi numwe mu bipfuza ko urwego rw'abashinga ntahe rufudika mu Burundi, yagiriza abaharanira agateka kazina muntu ko bakorana n'imigwi y'iterabwoba akanabapfungira ubusa. Yaripfuje kandi ko ata muntu yosubira kwitwa president mu Burundi kiretse umukuru w'igihugu. Sawa gusa kwandi kuko yanipfuje ko atamoko kai cyangwa umukomisiyoneri bosubira kubaho. Agiye kandi afatishije indiri z'abantu ku karenganyo mu gihugu cyose abarungika gupfungirwa muri komine Bwambarangwe. Uyu kandi niwe yasambuye umugambwe seneri, anategura itegeko ry'amatora y'ubusuma bwo kataraboneka. Agiye atigeze yambika umwambaro wa polisi mu kiringo c'imyaka 3, ubu akaba ari umushinga amateka. Haraza kandi Aretriberi Mutabazi, uyahora ari umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitwararika abahoze ku rugamba. Yaramaze imyaka 5 muri ayo mabanga. Uyu yabaye imbonera kure ya mbere yarongoye ubwo bushikiranganje bw'iteka.
vyari bigoye kumenya ico ajejwe. Ntigeze asigurira abarundi impamvu abasirikare bagiye guhonera mu ntambara ya Kongo bakagwana mu mwambaro n'ibendera rya Kongo bakagwanira hamwe na FDLR, mbere benshi bagahemukirwa. Ivyo biri mu vyatumye Uburundi buhaburira abasoda benshi cyane. Uyu kandi ntiyasiguye ingene abasirikare b'u Burundi bakoreshejwe nk'abacangero, amafaranga bakorera akaribwa n'abandi. Asize imyidogo myinshi mu bahoze ku rugamba, cyane cyane abahoze mu gisirikare cakira bavuga ko bakumigwa. Buri wa gatandatu yahora yama ari mu Kirundo mu nama z'imbonerakure n'iz'umugambwe, ngo nico kintu ca mbere yarakerebutsemwo. Hari ico agiye ashoboye, ngasize yubatse ibiro vy'ubushikiranganji, ubu nawe akaba ari umushinga amateka. Albert Shingiro yaramaze imyaka 5 nawe ari umushikiranganji w'imigenderanire no gufashanya vy'u Burundi n'amakungu. Hari ivyo yashize ko nkikugwaho y'ibihano vyafatiwe u Burundi ku ntwaro ya President Nkurunziza be no gutoza u Burundi mu nzego mpuzamakungu zitandukanye. Nawe hari vyamunaniye gose kumvisha amakungu gusubira gufasha u Burundi nkuko vyari imbere y'umwaka w'ibihumbi 2015. Uyu kandi nawe ngo biravugwa ko yaboshwe cyane n'amacakubira akura mu vyamushikiye muri kahise, bigatuma yibera muri diplomasi y'urwanko no kwihora. Ngo yanamenye guhitamwa abagenzi vy'ukuri bafitiye umumaro u Burundi. Ikurwa rya Domine Banyankimbona mu bushikiranganji bw'ubutungane ni inkuru ijari nziza cyane ku banyagihugu batandukanye. Umukenyezi adashobora kumva amarira y'abarenganywa kubona agiye adatunganirije ngo Christian Butoyi ngo Imana ize yama ibimwibutsa. Amarira n'agahinda asize mu miryango y'inzira karengane aze amuherekeze nkuko bamwe bariko barabimwifuriza. Prosper Dodiko yari umushikiranganje ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Ngwino umushikiranganje akekwa cyane mu biturire, akanavuga ko kandi yadodobereje rwose uwo yasubiriye Sanctus Niragira. Ku ntwaro yiwe abaremye baraguze ifumbire none arinza agenda benshi bataronse ifumbire yabo. Igura ry'ibigori muri Anagesa ryabayemwe amanyanga menshi, mu nyuma amatona arabora kubera kubikwa nabi. Nta kimwe asigiye abarundi bazibuka mu bijanye no gukingira ibidukikije. Uyu kandi niwe ajanye ibanga ry'amamiliyaridi hafi 300 yahawe President Ndayishimiye ngo akwiragiza ubukwavu mu gihugu cose mu mwaka w'ibihumbi 2023. None akaba n'umutumba numwe gusa ubwo bukwavu bwatanzwe ko. Ese ayo mahera yagiye hehe? Turabandaniriza kuri Dieudonné Dukundane, ndetse bamwe batanguye no kumwita inyenyeri yazimye. Uyu mushikiranganje akigenwa mu gisata cy'ibikorwa vya leta n'inyubako yari yazananye umwete utari bwaboneke mu bashikiranganje. Yari citegererezo buri mwanya yaba ari gukoresha amabarabara. Nawe arangije ikiringo ciwe atawucibuka ko ari umushikiranganje. Izina rye ryavugwa mu migambi yo kunyega amatongo n'amazu. Yarasigaye akekwa mu biturire bikomeye aho yasinyisha amasoka hambaye ya leta ajanye n'inyubako mwijoro. Ibrahim Uwizeye nawe yaramaze imyaka 5 ajejwe igisata c'amazi, ubutare n'amasoko ntanganguvu. Ikiringo ciwe cyaranzwe n'ibura ry'igitoro ku rugero ruteye isoni, nawe akamagerageza kuzirika abarundi ku katsi. Igisata c'ubutare cyaranzwe n'amanyanga menshi, amazi arabuze rwose atari hake, niwe kimenyetso ngo ca leta yananiwe ica ihungira mu kinyoma. Harabandanya Venuste Muyabaga yaramaze umwanya muto muri leta. Mu mwanya wa mbere harabaye abakozi n'abakukuruke bamwidogera. Arangije abakozi ba leta bamushima kaciye bugufi ko abumviriza kanafasha ko haboneka umuti mu mwanya muto. Abaye wanyuma mu batutsi barungwa imigambi na societe civile ya leta bari bashigikiye Varisto Ndayishimiye mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Yahora azaratoramwo kamwe akagashira muri leta hama ukihindutsa agatora kandi ngabo ntibakugwa kubera amakosa, ngo ni ikibazo cyo kubadodesha bagasakuranwa. Hatanguye Deogratias Nsanganiye umwami hasubira Deo Rusengwa Mihigo ahejeje kuri Venuste Muyabaga. Ngivyo umwaka w'ibihumbi 2020 biraheze, ubu nta numwe muri bo agarukanye muri leta. Imeride Sabushimike yanditse amateka nk'umushikiranganje wa mbere avuye mu bwoko bw'abatwa. Yahora ari umushikiranganje w'imibano ugufatana mu nda agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira. Uyu yamamaye nk'umukuru wa korali y'abashikiranganje batambira kabiri mu mwaka President Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe uko batunganya ibikorane vyo gusenga. Ngubu nawe ni umukenguza amateka. Leokadi Ndacayisaba yari umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru, ibimenyesha amakuru n'iterambere rifatiye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ni bake bari bazi nuko ari umushikiranganje, ubu nawe yaronse umwanya mu nama
ubu akaba ari umukenguza amateka. Gervais Abayeho yarakiri nka mushasha, uyu nawe akaba yaratwara ubushikiranganje bujejwe akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC urwaruka inkino n'imico kama. Ntaco abantu bazomwibukira ko asize kuko nta nico yigeze akora ngo atabara abarundi bahohoterwa bikomeye muri Tanzania. Ubu nawe ni umushinga amateka. Muri iyi leta benshi bita ko yananiwe, hari abashikiranganje batanu bari bidogerwa n'abanyagihugu kurusha abandi bose. Harimwo Martin Niteretse, Domina Abanyankimbona, Ibrahim Uwizeye, Marie Chantal Nijimbere ndetse na Prosperi Dodiko. Ibisata vyabo vyari vyarapfuye ngo nta nyishu nimwe baronka ku bibazo vy'abanyagihugu bagowe. Bane baraye bakuwe muri leta. Marie Chantal Nijimbere we yongewe amabanga hambaye kurusha ayo yahorana. Bamwe batese koko nk'umushikiranganje wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca asiziri iheragi ngo biragoye kuronka ico abarundi bazibukira ko leta yiwe kiretse kunanirwa gusa no kubona bimwe mu bibazo bihanze abene igihugu bidatorerwa inyishu hakiri kare nk'uko benshi bariko barabitangaza. Mu yandi makuru reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa mu bindi bisata bitandukanye, cyane cyane mu birabana na politike ndetse n'agateka kazina muntu. Mu gisata ca politike ndetse n'igisata c'ubutungane, umushingwamanza yaciriwe gupfungwa imyaka 20 yagirizwa kwica mwene wabo yarezwe n'abavyeyi biwe. Abantu bakaba bari mu mubabaro udasanzwe. Ingingo yamenyekanye nk'inkuba ikubise. Sentare y'iyungururizo ya Ngozi mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi yaciriye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze umushingwamanza Elvis Frank Ngendakumana igihano cyo gupfungwa imyaka 20 yagezwa kwica mwene wabo yareze Florisi Rushiranzigo. Azotegerezwa kandi gutanga imiliyoni 50 z'amarundi azorera impfuvyi yasizwe n'umuhisi. Ubwo bwicanyi bwabaye mu ijoro ryo kwigenekerezo ya 27 rishira igenekerezo ya 28 mu kakaro uyu mwaka mu nzu y'umuryango aho bagabo babiri bari babanye kuva babuza abavyeyi babo. Kubw'intahe z'ababanyi amatata afatiye ku bisigi vy'umuryango nivyo bama bapfa. Parake yerekanye ivyemezo ko uwo mugabo yahora atera ubwoba umuhisi ko azomwica. Muri urwo rubanza uwo mushingwamanza yemeye ko ivyo yakoze yabikoreshejwe n'akabaregwe k'inzoga. Parake yari yemereje izo nsiguro ikavuga ko ubwo bubisha bwari bwateguye kandi ko hari hasanzwe hari amatati hagati y'abo bagabo babiri. Sentare yatomoye ko hamwe Ngendakumana totangiye adabu yaciriwe igihano ciwe kizoca congerezwa apfungwa imyaka 50 y'agatsindikiro kugira ngo umwana yiciwe se ahabwe gateka. Iryo bara kandi ryarahungabanije komine Ngozi, abegero mu isi, abanyagihugu n'amashiramwe menshi arana n'agateka kazina muntu arashimye ingingo y'ubutungane. Bamwe bati ubutungane bwejeje kwerekana igikorwa gikomeye ko nta numwe ari hejuru y'amategeko nkuko umwe mu baranira agateka kazina muntu yashikirije ico gihe. Nimwe kandi abigisha bariko barahunga igisata c'indero, benshi bakavuga ko iki gisata kibangamiwe cane. Hagati y'imishara mito ukubaho mu bukene no kutabona neza kazoza, abigisha bo mu mashure mato mato n'ayisumbuye bariko barahunga Burundi. Sendika yabigisha mu Burundi Senebu iratabaza. Igisata c'indero mu Burundi kiri mu ntambamyi zitavugwa ariko zikomeye. Kubwa Ferdinand Nzeyimana aserukira imbere amategeko imbere y'amategeko sendika Senebu, igitigiri c'abigisha bava mu gihugu kigoma ciyongera baje kurondera ubuzima bwiza. Ico gikora ku mashure mato mato n'ayisumbuye bigatuma igisata c'indero kigoyagoya narirya kitari cifashe neza. Uti abigisha bategerezwa gukorera igihugu vyemezwa na Nzeyimana reka kemeza ko ivyo basaba bifise ishingiro. Asaba leta umukoresha mukuru gushira mu ngiro ivyo yemeza mu gufasha umwigisha kugira ngo akore agororokewe yongerwe n'agahembo. Iduga ry'ibiciro vy'ivyankenerwa, ibiciro vy'amazu vyabaye murengera n'ikena ridahera y'ibitoro bituma ubuzima bwa misi yose bugorana gusumba. Haraheze hafi amezi 56 iryo bura ry'igitoro rituma batanashika ku mashure bakorerako. Senebi gasaba ko imishahara yosubirwamo hisunzwe ko ubuzima buzimvye muri iki gihe. Uti twigisha kugira ngo tubeho nabi uku sukubaho. Mu mabarabara y'Ibujumbura mu gisagara c'ubudandaji aho ubuzima buzimvye cyane mu Burundi, bamwe mu bigisha baragaragaza umwiheburo wabo. Uti mpembwa ayadashika 400 mu mafaranga y'amarundi ku kwezi kandi inzu ndimwo ndayiri 250. Sinkigira nico nogaburira neza n'umuryango wanje. Ibisigurwa n'umwigisha yasanzwe mu Kamenge mu buraruko bw'igisagara. Ubundi ati negerezwa kugenda n'amaguru ibirometero 12 uko bukeye kugira nshike ku ishure nkora ko kuko ntashobora kuriha amafaranga yo kwinguruza.
uti kwigisha vyabaye nk'igihano niko bivugwa n'umukenyezi yigisha mu misozi yo mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Uti kiretse ingorane z'amafaranga abigisha biyumva ko batagihabwa agaciro mu gikorwa cyabo mu kibano, kubura ibikoresho mfasha nyigisho, kubura ubufasha bw'inzego n'ubuzima bugoye gukoreramwo cyane cyane hagati mu gihugu bituma ukudebukirwa. Kubwa benshi kwigisha ngo ntibikira umuhamagaro ahubwo vyahindutse umutwaro. Nkuko kandi abandi nabo bagira ico bavuga, ikigega kijejwe guha uburaro abigisha FRE naco nyene kiratabaza. Umwe mu bakirongo yamenyesha ko hafi abigisha 200 bahawe ingurane yo kubaka amazu yabo bavuye mu gihugu batayishuye. Ngivyo birabangamiye uwo mugambi kandi bituma icizere kubigisha kigoma kigabanuka mu nzego zibafata mu mugongo. Utabenshi mu bigisha b'abarundi bahungira mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Kenya canke Tanzania aho bahembwa neza kandi n'amahirwe yo kuronka akazi akaba yongera cane. Uti mu Rwanda bampemba icuro zitatu ayo nahora ndonka mu Burundi kandi ndubahwa mu kazi kanje, niko bivugwa n'umwe mu bahoze bakorera ku ishure rimwe ryo mu ntara ya Gitega ubakorera i Kigali umugwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Kubwo amasoko mu masendika uwo murindi incabwenge zigendera ko ngo urashobora gutuma kanovera k'indero kazorakara mu mashure ya leta mu Burundi. Hari hanasanzwe kandi bitigiri ivyinshi nkuko amakuru adushikira bivuga. Ngorera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo utozucikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenzaho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye haba gateka kazira muntu politike imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Numpuza TV Imana bahezegere mu kugwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.